Okay, tubandanye n'icigwa gukurikira chapitre rya gatanu ni NFT. NFT bwa mbere mu majambo yose ni non fungible token. Non fungible token. Muri iki kigo tuza gukoresha amajambo asset, fungible na non fungible. Katumaze dusigure ico ari cyo aya majambo asset. Bwa mbere imbere yuko tuvugana tumaze tutahura NFT ni iki. NFT ni dApps ni decentralized application, ni application decentralized kandi ikaba iri muri blockchain, ikaba yifitiye na smart contract. Ni ukuvuga les applications decentralisées zose ziba ziri muri blockchain kandi ntizishobora guhakingwa, ntizishobora kuba contrôlé par quelqu'un. Kandi baza ko mu bitahuye. Nico gituma ivyo korerayo byose biba biri protégé, ntushobora ntwikeka ngo birugaye ngo buribwa. Nani madaha akarorero ni nkuko ufise amahera muri Trust Wallet wamutekanye. Ngoki asset ni iki? Asset ni ikintu cyose kibitswemwo agaciro, ni ikintu cyose kibitswemwo agaciro. Nk'akarorero parcelle iri ngaho ibirimo agaciro, inzu iri ngaho irimo agaciro, imodoka iri ngaho iba yibitswemwo agaciro. Nizere bakuye asset ko muca mutaho ico arico. Hanyuma fungibility ni ubushobozi bw'ikintu guhindurwa mu kindi kintu vyoroshe ariko kikagumana agaciro kaco. Nk'akarorero ufise ibihumbi 10 umugabo cende bivunjisha baciye bampa ibihumbi inoti zibiri za 5000. Nkurumva yuko ivyo bihumbi 10 bampaye 5000 zibiri inoti zide amabi abiri ya 5000, urumva nahinduye ze 10000 hama ico kintu ndose kice kigumana agaciro. Izo 5000 zibiri ndose zice zigumana agaciro ka 10000. Canka karore wo komanze turi mu kabare wo komanze ukomanze rago ukomanze n'inzoga ucibutanga ni ucibutanga 20000 mugabo ucibutanga ucibutanga izo 20000 n'ama 2000 gusa 2000 hama naje yaciye nkomande nyene ivyo komanze vya 20000 mugabo jewe ciye ntanga 10000 zibiri. Wowe watanze 20000 za 2000 nanje ntanze 20000 za 10000 zibiri. Wa undi yakira ajya mahera ntaza kuvuga ngo mpaye za ngo umpaye za 2000 nyinshi ngo za 2000 nyinshi umpaye menshi canke ngo umpaye za 10000 zibiri ni makeyi. No kuvuga ni kintu wagihinduyemwo ikindi kintu wagihinduyemwo ikindi kintu vyoroshe kandi ico kintu kigumanye agaciro kaco. Nizere ko ngaho mu bitahuye. No kuvuga non fungibility nayo ni kintu ni le contraire, ni kintu ushobora no kuvuga ushobora guhinduramo ikindi kintu vyoroshe ariko ntikigumane agaciro kaco ako cari gifishe. No kuvuga ni le contraire, uragihinduye ni kintu udashobora guhindura mu ntonge ni kintu uragihindura mugabo ugihinduye uragihindura mugabo ntikiza kugumana agaciro nk'icyambere. Nk'akarorero inzu ndagurishije inzu yiwanje cengura iyindi. Iyo ngurishije orabiyo nagurishije niyo naguze ntuza gusanga valere ari imwe. Canke imodoka n'inzu ndagurishije imodoka cengura inzu. Oraba mpeje gukora ivyo bikorwa oraba agaciro k'imodoka mpeje kugurisha n'inzu mpeje kugura ntuza gusanga bingana. Canke n'imodoka nimba nifise Rava nimba nifise Arion ndahinduye imodoka. Izo modoka ndose ntuza gusanga agaciro kazo kangana. Nizeye ko mutahuye asset na fungible na non fungible. Murakoze cyane katubandanye n'ikigwa ariko tutagize muri fungible birakunda no mu tugiye mu bya cryptocurrency trakwa afise ama BNB y'igihumbi hama nkaca ndayahindura ama bitcoin y'igihumbi. Muri ico gihe nta na kimwe bitwaye. Mfise ama BNB na efis ncende yashira ama bitcoin ncende ama BNB z'igihumbi ndazigize bitcoin z'igihumbi. Urumva ko ari fungibility. Murakoze cyane. Okay, ubona aho turaba ukuntu dushobora gukora business muri NFT. No kuvuga hariho inzira bita collection. Inzira ya collection ni inzira yo gukora NFT. No kuvuga nimba ari wa musani, nimba ari wa muririmbyi, niba ni wa undacapa, nimba ari wewe nyene cyangwa ndi wese. Iyi nzira ya collection yitwa collection ni inzira yo gukora NFT yawe. No kuvuga rero bica bisaba ko ufise bwa mbere ubumenyi bwo kumenyanya kubikora hanyuma ukacumenya n'ukuntu bayiminting abayidownloading bakayiminting bakayihuza na blockchain. Hanyuma birasaba kandi ko iyo ukora ikintu ca setting. No kuvuga ikiza cyo muri NFT
ni ukuvuga iyo ukoze NFT uragira setting ku buryo uronka ama pourcentage wewe nyeneyo uyiguze burya umuntu ayiguze amahera ashikira muri wallet yiwawe ni ukuvuga mu kugira minting muri blockchain uba washyizemo na adresse ya wallet yawe ku buryo umuntu wese aguze iyo NFT amahera agenda directement muri wallet yawe ni ukuvuga ni caki navuga bati ni droit de l'auteur uwagikoze niwe aguma aronka inyungu ubwa mbere kandi nuko habaho domande iyo NFT uko abayisaba benshi ko bayigura ari benshi akaba ariko biduza igiciro no kuvuga inzira ya collection iba yerekeye nyene gukora ico gikorwa akora NFT yiwe bikavana n'ubumenyi bafise akayihuza na blockchain hanyuma akagira na supply yayo abantu bakayimenya bakayikora na analyse bakabona ukuntu yubatse bakayishima hanyuma kandi ikintu gisabwa kuri muri inzira ya collection nuko haba habayemwo umuntu akagira ama parametre ku buryo umuntu wenyene ayiprotege agashyiramo adresse umuntu aguze amahera ashikira muri wallet yiwe kuko muri blockchain haba harimo adresse iri connected na blockchain ku buryo amahera ashikira muri wallet yawe hanyuma indi nzira ya kabiri niyo bita flip for profit no kuvuga iyi nayo ni yabaguzi twebwe abantu bagusha kugura iyo NFT ubwa mbere ugura ni nka kujya ko muri cryptomone ugura coin ugura NFT mu gihe iri kwibe yo hasi hanyuma ukayigurisha yadoze ni kuvuga ni holding no muri NFT uragira holding uragura NFT iri hasi ukazoyigurisha yadoze nuko ariko mugabo ku owner kuri nyeneyo yama abafise wallet muri blockchain haba haragiye adresse ya iyo habagiyemo adresse iyo wallet ku buryo umuntu aguze amahera ashikira muri wallet yiwe ariko rero mukamenya yuko tuvuze ko uguze amahera ashikira yiwe si kuvuga yuko aba ikontrola oya haba na gatoya iba ikontrola iyo adresse ni smart contract ibi bikontrola muri blockchain kuko waheje kuyirekura nta bintu byo kuyikontrola byo guhindura cyangwa byo kugira nte biba bigikenewe oya kandi twavuze NFT ishobora kuba irimo nk'izi nyigisho nakakaro ndiko nagiriye ifoto nkacashiramo izo nyigisho canke filime canke indirimbo nabahaye nk'akaroro nko gukora NFT y'ingoma y'u Burundi ikabi ifoto y'u Burundi hama hakabamwo intambo z'ingoma ivyinshi amakuru abivuga hama abantu bakabigura iyo NFT baba bakeneye no content hanyuma hari NFT turazi yuko amacoin tugomba kugura coin tugenda ku maishanger mugabo yoyo agenda hano twita NFTs marketplace ariho hano tugusha kugura amacoin hano tugakoresha mu kugura NFT dukoresha wallet ya MetaMask niyo wallet dushaka gukoresha mu kugura ama NFT ndashaka kuvuga hari nk'isoko yitwa Laribo na Opes Laribo Opes ana masoko umuntu ashaka kugurirako NFT nkuko dushaka kugura coin kuri Binance OKX n'ama NFT hari amasoko Laribo Opes turashaka kugurirayo ama NFT no kuvuga rero ikindi kintu twovuga ama NFT nayo nyine yubakirwa munsi ya blockchain NFT nyinshi zubakirwa munsi ya blockchain ya Ethereum no kuvuga NFT aba developer nyinshi zubakiye munsi ya blockchain ya Ethereum ariko ico twita rezo cazihinduka iguma ari ERC ntiba ERC20 hariho ERC 72.1 ERC 72.5 n'izindi twaza kuzibaha muzibone no kuvuga rezo ziratandukanye zama NFT n'izama coin ariko ama blockchain ushobora kuyubakira hariho hose ariko nyinshi zubakiye munsi ya blockchain ya Ethereum sero nico twabonye usability yayo canke revolution yazanye